kugira ngo byananiye kuko yubaka so kacume ngo turi navuga gute cyo naco tumaze ako kantu vraiment rimwe karambabaza mugabo jewe handi kaca kambwira ati uwunza aranze inyuma y'imyaka ingahe nka couple y'akarorero so tubona bari mu cyace wawe ngo habaye divorce cyabigenda gute divorce bicayiva kuki nama ndabivuga Gaël uko bitangura niko bishobora guhera nkuko bishobora kubandanya so ni bibiri birashobora kubandanya cyangwa bigahera jewe je suis tellement contre y'abantu baguma bavuga ngo satani yarabateye ngo yaragize mubizi gute mubizi gute ko atariyo yatumye twihenda tugira ijya mariage ubunye Imana ivuga ati no wona naguteguriye nujya nawe wona naguteguriye nujya sinaguteguriye kwa murara rubabaye sinaguteguriye kwa mama ko murashwana vana nta kintu kibabaje nko kubona ba mama bakera aribo bakiriko baratwigisha ngo niko zubakwa niko ngo bimeze ngo umugabo tegeza kugira ibi alors ko ari twege twahaguruka tukavuga ati no assez umugabo ushaka ko ndagufata uku nawe mfata uku mugabo je ni nakura nigisha umwana wanje ati mafiye umugabo nuko nta mugore azopfa ryoheye mu rugo abadukuriye abakura mbere nibo bashaka bo bihindura nibo bashaka bovuga ati umugore so kurira umugore so kubabazwa umugore so kudeprima umugore so kugira iki umugore no kuryoherwa umugore kuko aca afata n'urugo rwiza kubera ryohewe n'urugo rwiza n'urugo rurajyo mugabo ikintu ngira mvuge n'ijya menda kivuze avant kayisi narabuze umwana je crois ko nari nko kuri 3 mois rero ku buryo kayisi munda nabwiye Imana ati uyu kamukurayo ndo basezeye kuba mama ndabiheba nadopta iyo umuntu agize divorce kenshi na kenshi hari abantu babona umenga iteka ryo ryamuvuyeko ugasanga n'umuntu atabara mubaho ukasigira mwubahuka ugasanga umuntu yahora muvuvwa yasiga mutitwaya kabona umenga n'umuntu acaba umuntu yoroheye bose kuronka ubona bavyo byaragushikiye Hello boys and girls, ini turakomeze neza kwa kuri ahandi ndabura ko ari juste Gaël Kedrum for more like black match on black behind the camera mwita umusaza ndabura ati making sure ko amaze kugira subscribe agakingira hari unyere ko amaze kugafyonda kwa kundi ahandi ndabura ko vyamaze komera twabazaniye n'umukenyezi w'umwana umwe no mu evenementiel no mu youtubers no mu journaliste ngira vyisharaza kubitubwira ko kwa kundi ahandi ndabuye kwaje kutubwira kubwijerekeye urugendo turi ku murongo w'ubuzima na cyane ko urugendo guno mukenyezi ntirusanzwe kwa kundi ahandi asanzwe ari muri babakenyezi bavuga ati ndahagurutse ngwane yatahuye ko uruhara rw'iterambere ry'igihugu nawe nyene arufise mu ruhara kwa kundi ahandi mwite kwizera Greta ni umutumire w'uno munsi ndakura mwesa Greta turabara mukije nizera kumeze neza cyane turagiye gusura kukwakira ku mukubito murakoze cyane nawe kundumira kandi muraberewe cyane murakoze nimba atari banga bari bamaze kugura kuberewe no munsi no muzi batatu bane abo twahuye aho rero mwahuye na bangahe nta twahuye benshi nta mwaye nishika abo twahuye bose babimbwiye bavuga ati waciye mwibara ryahe uhura n'abantu batatu gusa nabo natoye ahantu turajana umwana yambaye gold mu izosi amahereni gold ntibanci zose gold n'amaplake cyane gose bashaka kubakeza hari abavuga ngo bambaye amaplake ngo cagira ama allergie imibiri iratandukanye bashimira Imana ko ufite umubiri mwiza ndayishimira cyane ko tamuzi Greta ni Greta ni kwizera Greta ni umukobwa mukuru abana bane abakobwa bari n'abahungu babiri ego abavyeyi papa na mama ndacafise Imana ishimwe ni mama Kayisi mwana w'imyaka 2 wow yeah queen impweme dasanzwe kuba umukenyezi turoke imbere ko tubishira kuvyo kuba umukobwa mukuru mu rugo bivuze iki sinovuga ngo biraryoshe kandi sinovuga ngo birabishe nta n'umwanya uronka wo kuvuga ngo biraryoshe canke birabishe kuko utegereza kuba uri responsable ntakigucika kuko habaye ikintu cikosa ni uvyitako natari wowe wabikoze so ntibiruhisha kandi oya ntibiryoshe ntibibishe ntibiruhisha
ariko I'm so proud kuko naciye ndonka abatoye banje twumvikana cyane. Yeah. Nibe bintu wibuka mu buto bwawe ukavuga ati nibuse ko ndi mukuru kabisa ibi bintu nkabona twarabiciyemo hama nkahagarara bwuma ni kuri ku Imana ihabwa icubahiro. Ngeye twasarana mutoye wanje ko turutana imyaka 2. Badushabuje muhira twaca twandika makete. Mukandikira abavyeyi. Ni muratwanka turagiye turomotse. Mukaja mushika kuri portail tugiye. Mukaja mugaruka mu jumba. Ngaca mutabara rya kete. Ivyo ndavyibuze vraiment ndavuga mana ntihagire umwana wanje azobinkorera. Kuko uba wibaza ngo abavyeyi barakwanka kandi bagukunda. Kandi badukarira neza n'abadukarira nabi. No mu buzima busanzwe. Haro byashitse baragukarira nabi nandi bagukarira neza ariko umuvyeyi ntiyigera gukarira nabi. Kuko umuvyeyi yarinza kuvyara ari mama wawe na papa wawe vrai. Barabikora nyene maladroitement niko no vyita mugabo baba bagukunda. Kubw'impuwe. Yego. Uko babikora kose baragukunda après tout. Ko biza kwindi mpuwe midasanzwe. Uriko urabitubwiye. Turacari ngaho nyene Greta uratubwiye ko vyashika ugasanga uranditse nk'ikiye tukavuga ati twa turigiriye kabisa. Ico kintu umuvyeyi yaba yagukore ku buryo ufata ingingo yo kugenda. Ngo wase kuryama ngo wase kurya. N'utuntu dutoyi twari abapeti kandi twari dufise nka 10 ans. Biko biza kwindi mpuwe midasanzwe. Greta umwana mukuru ariko arakura. Ubuto bwawe bwari bumeze gute? Ubuto bwanje sinigeze mu mwana muto. Sinigeze mu mwana muto kuko nakurikiwe ubandi barakurikira ubundi arakurikira hama nageze mu gatandatu nkuze. Shika mu windwi mu 8 nza ndi responsable. Ntanguye kuja mu club. Shaje sinigeze mu mwana muto. Ubuto bwanje sinzi ubuto uri kuravuga imyaka mugabo name ndi umuntu ari muto tununyene turyoshe nama mbona umengo ndakuze n'abantu baba mukira bari bakuze. Donc ubuto bwanje bwari buryohe bwari bwo kuja mu bintu byose jusqu'à mu bintu byose bishoboka. Kutamba Kirundi, danse moderne, salsa, mu bascout, ibintu byose bishoboka ku ma centre jeune. Sinaraga mamuhira. Wari karabeyo? Ego. Nukuri vraiment kaguru karabeyo. Uriko biza kwindi mpuwe bidasanzwe. Nuko rero. Kumuja mu bidasanzwe. Uri umwana agiye mu matandukanye. Warabaye mu scout. Yeah. Ndakwibuka mu Gasenyi. Bayita kiriride ubu. Yeah, kiriride. Ndagukumbuza. Yeah. Kuba scout ari cyo byagufashije mu go rugendo nk'umwana mukuru. Hari cyo byaguhindura umutima wawe mu gutahura ubuzima. Shaka kuba umuskuti kabisa gushika nubu hari ibintu nkora nkaca mugasha ibinye ni kwera naciye mu scout. Ibintu byo kwidebrouiller ibintu byo kutarindira umuntu. Kuko ndibuka turi mu mahike cyo bita mu mahike canke mu maka. Yego. Ntarimwe yagukorera ikintu. Ntarimwe yagukorera ikintu bavuga ati imenye idebrouiller. Rero urumva sindindira umuntu je nkankorera ikintu. Ego biraryoshe. Biraryoshe ko umuntu akwitaho mugabo sindindira nta mumwe ndindira. So byanyikije kwidebrouiller. Yeah. Na cyane ko no guca toteme cyari kibazo kigoye. Nta toteme mfise by the way. Watinye inkoni? Nubu barabambwira ingo nti aho gushima rero narabivuye ngo nta makuru mufise. Naitiye toteme. Kandi toteme ni choix. Si cyo gituma uba umuscout. Ni choix yiwawe ushaka kuba umusashem sino. Kuba umuscout ni promesse. Bikorwa. Nkaba ndi kumwe n'umuskuti w'umugide. Oya, n'umuskuti. Ntigeze w'umugide yari hari. Bon, narabaye mu Berjonette muri Saint Raphaël. Kora bo baragabura abahungu n'abakobwa. Twege ntavyo bagabura mu Gasenyi. Après ngiye mu Gasenyi. Après. Akuyindi point. Après ngiye mu Gasenyi. Uriko biza kuyindi point bidasanzwe nuko rero. Greta arakuze agenda mu tuntu dutandukanye. Mbega iyo kenshi na kenshi umuntu akiri muto babona yuko afise umwanya muto kuba akiri muhira na cyane umwigeme abavye baragira impuwe. Mbega ntibiyumvira ati uyu mwana wacu ni twaraba nabe tuzaba dusanga hariho ibihungu bimeze nka vya Drizzy hari abimuhaye petit bisou ibindi gros bisou tugaba dusanga aguye mu makosa atabyazi. Tubwire byagenda gute abavye babyifatamo gute? Yo mana. Hari ibintu gira ntibuka mugabo. Nari abavyeyi bari happy cyane. Nari abavyeyi bari fisa abavyeyi bari happy ungira ni ko tutari kumwe. Yego. Abavyeyi bari happy tellement que baranyizera. Gushika no baranyizera. Donc n'abahungu bose twakundana.
mama na papa batakumenya ntibyapasa bisigura ko nakubwira ati uri siri kunkunda mama na papa bategeza gukomenya kandi atagomba gukwe oya bamenye ko hari agashusho nyene bwabo nko kuva muri 10 bazi ntuzurabwira ngo ndi kwibarara ndaje hari abakobwa biyerobeka ngo batawe kundana ngo bari muri university aya donc jewe barakumenye nimba atari bagataguye kujya muri relation nyane wiga mu kangahe ubu kumenga wigasetse marufise umusheri bajya no kubeshanya sha nutuntu nyene two kwishuri sino ngo muri ya quartier ngo nanje ngo mba hariya ngo duhurira muri ville ya mudahurira kwishuri ngo mubeshanye ko mukundana nta basherisha abasheri nabubu dukuze tubizi ivyo ari ivyo hari wambwiye ngo warigeze kunana n'umutipe ngo yami wanya avuye mu ngagara imisi nawe nibuka biriko biza kwindi poème idasanzwe uratubwiye yuko mukubana n'umutipe wamuzana imuhira kare kugira ngo abavyeyi bavyibonere bamenye ivyo rimwe akumva nkeneye kumenya umutipe wa mbere atagwe kuzana imuhiri wanyu wariga mu kangahe ubirize rero wabitawe nabi namuzana ko mu present oya basi nabashaka ibintu bigira umuco siko apana kwa mandiko ndavuga ngo mperekeje naka ngo tukibarana naka kubera iki ago ingo twicarane muhira kujyo mama na papa wasanga bari muri sha katirika nibaheze amashuri ngira bazogira imigambi nimba atari banga umutipe wa mbere wazanye bariga mu kangahe oya ntabyo nziga yaje gukura mu hasi ntabyo nzi icyo nzi nari nkutse mu mutwe cyangwa ku mubiri mu mutwe nari secondaire wiga secondaire umutipe kabisa mera akabona ati umukobwa wanjye asigaye afise umukobwa ndakimosha icyo gihe ndakere kumenya ubunywanyi bwawe na mama wawe bwari bumeze gute Kashi ugasanga umutipe araje ugasigara ku mpanuro zirenze zo waruro kizosoka kuri Saint-Valentin umva bagira bambaza urukundo ndago oya ni bya bindi byuko abavyeyi deja tuvugisha ukuri umuvyeyi arabona ivyo umukobwa we warimo cyangwa umuhungu arimo rero yarabona ko ari abantu mufitaniye ubucuti gusumba abandi yarabikubajije waramubwira ya numugenzi ngakikawushi ntamubwira ngo turakundana oya ahubwo babera batubwiye ko wereka abavyeyi ati barabimenya basi baramenya ati uyu muntu Gretta yinjiza aha tawundi yinjiza aha akaturamutsa afise indero vyarashize utinya abavyeyi nacamona ko ufise ibindi bintu mu muto yego hari abatipe rero babiburiyemo kubera gutinya abavyeyi cyane umva abantu bari timide nka Juste nta mahigo barafise oya kuba timide no kuba ufise ibindi bintu ushaka mu mutwe sininjira iwanyu mama wana papa ntibambone biratandukanye cyane gose je ndatinya ingo z'abantu umva wowe ushaka yuko ugiye kuramutsa umukobwa muguma kwibara abantu kugira aho duhuriye karibu muhira kandi ukiri umwana wo muri 10 mu 9 ntoja mu kabare ntoja kuyerera cyo gituma ntakundanye karingira Imana yarabonye ko ntari ndabishobora yarabitumira mu kabare rahira Imana yari yabibonye byaba byarashitse uri muto urazana umutipe muhira hama bakavuga ati uyu muntu wawumenga botse uburo uravye neza ubona afise indero kwera uyu mutipe aya ni byageze bishika jamais nahise amashuri meza gake kabaye nahise amashuri meza gake kabaye ndakumva umwana yiga secondaire wakijya gihe abakiri muto sifukimo nabo barama novela ndakumva urukundo rwakududubijemo kiri muto muto ni imyaka ingahe mbe muto n'umuntu akiri mu minere moins de 18 ans ndibaza Nakere kumenya kuja mu rukundo ukiri muto birafise icyo bifasha muri kazoza k'umuntu na cyane ko dufise abavyeyi bakibanira abana babo ngo ntiharagera ngo nsubiye kubona rujya ruhungu jewe ntaco bifise byungura ntaco bifise bikurako biraho bivana ingene wo kuravyigenza bivana ingene wo kuravyigenza kuko tuvugisha ukuri abantu bakundana apana guheza ishuri bafise akazi avuga ati je ubu rero n'umwanya wo gushaka ubu nahejeje ishure ndafise amafaranga burengera nshaka ko tumubaza ni ryambere kundana n'umuntu ngweko ni ryambere yego kandi ukabona bari meze neza kandi ukabona nagusumbya experience y'urukundo kandi bitanguye uwo mwanya donc ntaco vyungura ntaco bigabanya
bivana ingene vyigenjejemo bivana ingene vyigenjeje Yeah. Greta arabandanyitira amashuro yiwiwe abavyeyi babona ari wa muhungu wa mukobwa mukuru abananyita batoya biwiwe ndakene kumenya imyaka ya adolescence ni imyaka usanga umuyigeme cyangwa umuhungu abagoye kujira wa adolescence yawe yari imeze gute urafise ama hobby ayahe abavyeyi bagusanze bo waduka giswingishaje zahe byari imeze gute tuyagire adolescence yandi ko abantu bose adolescence ngo ni ikintu kibi adolescence yanje yari iryoshe adolescence yanje yari iryoshe kuko niho naciye ntangura kuja mu bintu byinshi nkuko nabikubwiye cyane ntangura kuja mu bintu byinshi kandi gusa ikintu cantwengeje kandi gushika ukintangaza sinigeze ndamubuko bw'abakobwa bana adolescence kuko baba bageze yuko muri vacances asuka udusuko atangura gusiga vernis atangura kwambara nk'umukobwa kugira abahungu bamubone jewe byarimeze gutya ego je nagenda ahantu hari umuhungu ahantu hari abahungu bicaye kuko nabona kumenga abakobwa du feministe tumeze ukuntu nanje adolescence nashaka umuhungu kuko nagoma nishiramwe abakobwa barashwana abakobwa bafite urusaku bacanjana mu ndero mbi mu geso mbi reka nigumane n'abahungu ubwo si kubera hari umuntu yaciye umugani ngo umuhungu araryoha eka ahubwo ndiraze twaca duhebana sinagaruka muri iryo rigara ego ndiraze sinagaruka muri iryo rigara tuvuge ko washikanye imyaka ya adolescence utakikivuza kuja muri relation kandi no cyangwa ufite umutipe si ico mvuze none ugendera mu bakobwa bo mukundana no kugendera mu bahungu hari abahungu bashobora kubera abagenzi ariko umuhungu muri quartier barabizi baranambura nta migwi y'abakobwa nta tugitwa abakobwa mfise twarura ku ishuri n'ubunye je tudakorana cyane tutiganye ni gake vraiment usanga ngo ndagiye mu tugwitu soit tuhuriye ku kazi soit duhuriye ku ishuri twariganye ego ndakurumva sindi wa muntu w'ama groupe w'ama team uko murabura nivyo muganira mudakorana mutiganye murabura nivyo muganira Greta ku myaka 18 abaragiye muri Miss Burundi 18 ans ego si ma mémoire est bonne menga niyo nyene reka duharure bandanye umbaza biriko biza kuyindi mvuye bidasanzwe kuja muri Miss Burundi kihe cyagute kuja muri Miss Burundi ariko vyongeye muhira bavyakira gute wari ufise intego yo gushika kuki Miss Burundi ndo ene kwa nonze kuko Miss tubona umengo utegeza kufise time manke navuga ati ibintu bizombera vraiment kandi ndazi gutambuka mugabo uko umwanya wagenda amezi abiri amezi angahe niho navuga ati bategeza kukubaza projet utegeza kuzana umugambi wawe niho naciye niga gukura niho naciye niga gukora naho nakora naho nagiye niho naciye nangura kuvuga ati sha uburenganzira nke platform izotuma nduga hejuru baratwigishije ku buryo nagenda ndaba sérieux avec le temps rero urumva nigiyeyo byinshi nagiye nzi ko ari ibintu byo gufyina ko ndibuka ko niyandikishije umunsi wa nyuma wa inscription cyambona birakomeye ko imisi igenda ntako no kubivamo it's too much for me ibi bintu ntavyo nzoshobora kuba nimanzize nwenga bakubaza umugambi ngana naye ndavuga ati katubihetse twabitanguye donc byinshi navyigiyeyo hama tutabiprofita kiagiye wari wiga kuri lycée du Lac kwiga kuri lycée du Lac arico vyagufashije kugira ngo utinyuke na caca bivanye na compagnie wari ufite ico gihe je sinigeze ntinya kuko kuva no mu windwi na ndi dereke no kuri lycée du Lac na doyenne donc nagiye muri Miss Burundi ndi doyenne ntatinya tamu professeur ntinya narabubasi nabatiye na directeur naramutumbera reka ndaguhanure kuri ayo mavuta ntaza kuveko cuhera hajya nyene ubaye nivyanka ko yuko ugira abantu uyobora muri quartier uratuba umukuru w'irigara suko ya umukuru w'irigara umwe irigara nyene muhura mwese mufise imitwesha imigambi biriko biza kuyindi mvuye bidasanzwe uriko bitubwira rero uragiye muri Miss Burundi uragiye muri Miss Burundi ntibikunze ko uba muri batatu ba mbere cyo gihe batatu ngira Miss Popularity ntiyari bwaje ntabwo yari wiyumvise gute bivanye n'indoto wari ufise ugasanga ni Miss ariko ni Miss ataronse ikamba uraziga Gael gutsinda sikuba muri batatu je naratsinze ikintu kinini sana singenda bavuge n'ababaye batatu ba mbere mbwa ivyo nabasumbije byinshi kubera ko de a kwipresenta gusa ko wagiye muri Miss Burundi ni platform ikomeye cyane gose so for me nabikoreye ko sana ndibuka ko namaze umwaka ndabikorerako abazi baravyibuka n'abandi muri finaliste Miss Burundi 2016
twarakoze ibintu imyaka 2 twitwaza ku kazini haba babaye wa mbere haba babaye kabiri bose bari imwe ko twaca tubumwe ntibabaza ngo Miss Burundi ninde babaza ati Miss muri mi finale so nukuri vraiment je nayi profise 2 ans gushika batora abandi ndavyibuka ni noho wa mbere watangwe kugura imodoka ya rouge ndayibuka yego kandi wazi ko wanyimye lift umunsi umwe ya ntunteranye n'aba ni nagura jet privé nzo guha lift ntacu cyana mutima mu bimbika nzo kubona mu kirere gabasha urabona umviye nzo nirenganye ni just Gael umviriza JG Somo JG gata JG Uriko biza kuri form bidasanzwe ko kuri ahandi uri kuraza rero mu nyuma tubona giye mu abaye mu evénementiel tubona mu nyuma asiga afise agence nimba ya yindi n'aba hotels abaserveur ego mbona usiga ufise ndavuga uyu mukobwa avyadukanye gute ndakeneye kumenya yakuje mu gute icambere na mbere evénementiel nayitanguye kera ko muri primaire nama ndakunda kubivuga ndi umuntu nkunda gutusha ahantu ndubahuka ndanguje mu tuntu twinshi dushoboka evénementiel ni ryambere nari mvuze ati jewe ngira ntegura igiteramo canje evénement ya mbere nakoze yiwanje bwite yari iyo nyene yari yo kuri lycée du lac kwanza yo kuri lycée du lac kuzana Big Fizo yaramaze imyaka myinshi cyane ataza mu Burundi niyo duhuye arakunda kubinyibutsa ngo warangarukanye mu Burundi igiye umukura mu Rwanda no France ego yaje mu Rwanda agasura France et tout ntabwo yarahitse gukora igiteramo ngaha kacacikira ku ishure tumenyana gutyo iyo niyo numva ko nashizemo inguvu kuko namwisangiye mu Rwanda kwa manager we wakiri Alex Muyoboke turasinya contrat ndavuga je umwana atariza secondaire nko ndasinya contrat n'abantu nje mu Rwanda kuko ndubahuka sinshaka umuntu ambwira ko iki kintu kigoye kuko je mbwiye ko ikintu kigoye ndayikorera nico ibindi cyane mbona ndashoboye camona terega ubunye sinorindira umuntu ambwira ico nkora ndashobora kuvyitegura jewe cameza amashuri gutyo ndatanga kuri ibintu by'iwanje wow ndose aka evénement ndakarose gusa ndagakora wow kubiza kwini poem ndasanzwe ni na Greta kwizera novuga ko ari umwe mu bakobwa Imana yahezagiye amen yaraguhezagiye bavuga ko uri muri runo runganwe mu bigeme bagize mariage bakiri bato batoye umutoni imyaka ingara ziko 18 basigagira mariage ivyo byari vyake ivyo ni vyavuba ivyo ni vyavuba kege wari ufite mega 22 ans 26 wagize baba maruri imyaka afise da mafu bikubiza ku yindi poem dasanzwe kwizera Greta ku myaka 26 abaragize mariage mariage yarivuze iki kuri wewe mariage yarivuze yuko je d'abord sindi umuntu mpinga urukundo sindi umuntu apinga mariage kuko umuntu wese afise uko abona ubuzima moi ndemera urukundo kandi agwizera ko rubaho kandi ndizera ko ushobora kuronka umuntu agukunda kandi ndizera ko mariage ishobora kuryoha rero ntabwo bana ari mfise yarivuze yuko kubana n'umuntu ukunda it's fine peu importe imyaka mfise ntaco yarivuze kuri jewe ngo kinini gose mvuga ati ngo ndagishimo amaformule menshi ngo ngiye ngo ndafise amahera yo kugira iki ndafise ubwenge bwo kugira iki navuga ati Imana yonyene itumye ndayigira mariage yonyene izompa ubwenge bwo kuyitahura kuyimanaging kugira mariage ku myaka 26 ubu bamaze kumenya icasi n'ururo ndakene kumenya yego 26 ans irakwiye kugira umugabo asanzwe ari mu bintu vya evénementiel nawe uri mu bintu vya evénementiel cyari bifise ishusho ryahe y'urugo rwanyu byari biryoshe kuko ico bakora cyose mbona umengo muhuriye n'umuntu muri domaine yawe biba biryoshe ntufise kwisigura ya mariage kugira ibe haratangura urukundo nimba atari banga muri mukundanye n'umucanje wawe imyaka ingahe ya grade arure wowe wavushaka ko abasheri navyo nibuka ico nzi yari myinshi twararengeje ibiri ego ubwo si waza uramwibuza ati mbega ufise ko umugambi wawe oya twagize mariage hageze twavuze ngo dukundanye imyaka myinshi ego oya hari hageze nuko murabanye Imana yarabahezagije umupeti ya wamutubwiye barakunze kuvuga ngo simba imanga Imana icanye simba rusizi ntirigusize simba mpanda ntiriguhande bivuze iki kwibaruka
iyo twumva kwibaruka tuba twumva umenga ni ibintu bisanzwe mu buzima cyangwa ni ikintu umukenyezi yategerezwa hajya harimwe ibanga yo kwibaruka gose wasi kugenda ahantu ukomeye ukumva ngo umumama yapfuye wavuye muri kure twenga utambuka ukumva ngo pi donc ntumva yuko ni ikintu kiremereye kibuze isiguro nta numwe gifitiye power nta numwe gifite n'isiguro ni nkuko ukumva umuntu ngo baramugonze yarakomeye ni imanga ni ntoya gaje navuze ati akamanga kanganuka bacitse ikintu c'ikidake bacitse ikintu c'iki umwonga peut-être kuko ni ikintu gikomeye ni ikintu ugenda wewe nyene uzi kutavayo si muri vile ugenda ngo garuke oya ni ikintu ugenda wewe nyene uzi kutavayo ya it's so deep kiraremereye kuri je kiraremereye gose naranavyibonere d'ailleurs turatuvyumva kuri ku bavyeyi kora mama baryohewe bona utwameze 9 ngo kurangora ukibaza ni blague undagutera igise ngo none ngo kuragira ibi kibaza mama nawe urasarisha exagere me uvyaye urabibona si n'umugore gusa yibona n'umupapa arabibona hari ibintu wibuka ugifise watuwe ko itoka isi yego hari ibintu wibuka ukicibungeze kahise ukavuga ati niya nakura nzomwibutsa uyu mwana wanje ntaza afite kuko gutanga ubuzima biragoye ubuzima ntaza bufite ko par contre ya jewe kuri story canke ivyo nabayemwo nombwira gukunda Imana no kuyizera kuko ntaho basha nari mfise ntaho basha yari afise donc aho yankuye kuva ku mezi ya mbere gushika ku kwezi kw'icenda no ku kwezi kw'icenda akavuka ubu nkamuraba nkavuga wewe uri umwe navyara sinzomukanga ngo naragize ibi nibi kuko sije nabigize n'Imana yabigize dushingira intahe numva umenga hari ikintu cyasigaye muri wewe kidasanzwe dushingira intahe ngero byari bigeze ibihe bikomakomeye wabayemo mu ivyo bintu ndakunda kubivuga tugiye jewe cyambere na mbere mugabo ikintu ngira mvuge n'ijambo ndakivuze avant kayisi narabuze umwana je crois ko nari ko kuri 3 mois rero ku buryo kayisi munda nabwiye Imana ati uyu kamukurayo nzo basezeye kuba mama ndabiheba nadopta donc kuva nsama gushika kayisi avuke sinigeze ngwara sinigeze mene ku mutwe ntarekwe bijya viturekwe rien ago nacensa neza n'umuntu yobereka amafoto yanje naciye mbikibaju naciye ngira apeti njya ntahora njya ndazirya ndavuga manu kuranyishura vraiment and then hageze umunsi wo kuvyara niho babonye ko bebe jemeze neza ndibo imbere ko bakuvyaza barakugira ibintu ama ecography barambwira ati zina makuru umwana wa ntakarahema umutima nukuratera donc tugiye césarienne vyihuta d'ici 30 minutes tutamukuye yazoba yapfuye ndavuga okay barabishikiriza umushinga naye tugiye césarienne bagasanya nyaruka umwana aravaye umugabo ntiyarira kandi umwana atarize c'est très dangereux bacamwirukanza muri couveuse bo yarize gato kakanuka 2 secondes canumva arahoze ndabaza habaye iki ko turakubwira ngo reka tubanze duheze gushona donc kuva uwo munsi gushika nk'umunsi wa 4 sinabona umwana wanje baramufotorera gusa ari muri couveuse twamazeyo une semaine kandi iyo semaine nibaza yuko nta muntu n'umwe yarafise baratinya no kumbwira yuko umwana uko ameze kuko bavuga ati ntitujya tukubeshe ngo ameze neza kandi tujya tukubwire ngo ameze nabi kuko ameze nabi vyavira ameze nabi kandi ico naco nitwo kikubwira ko umwana wawe agira apfa baki ijoro rya mbere ijoro rya kabiri ijoro rya gatatu ijoro rya kane rya gatanu rya gatandatu n'abaganga mama wanje n'umuganga aratelefona abaganga bandi baganga bakamubwira ati urazi nta kintu na kimwe dufise cyo kwishura so sinzi mwaje nari mfise ukwizera narasenga nkavuga ati warazize nagusavye kuko je Imana n'umugenzi wanje sinkoma induru mu gusenga singiriki turaganira ya ndashimira Kristo ku Mana vraiment yarandungikira ama prière ngira akantu kaziya kangu kaziwe and then since nzamona umunsi wa gatanu wa gatandatu canke windwi kuko twamazeyo une semaine bambwiye ngo dank babonye ari karahema wenyene atari kuri oxygene kare yaramaze indwi yose kuri oxygene twatuntu two muzuru ndavuga vya vrai ndashobora kumuterura ndashobora kumwonsa kuko kandi hose namwonsa kuko nta nguvu yari afise kuko amazuru arimo tujya tuntu amazuru arimo tujya tuntu no gukwega ibere byaramuruhisha mbambwa ati terekana
peut-être umukamire peut-être ugira iki muhe France le mugabo ndamubona ndavuga ndashobora kumushaka kwibere ijoro nyene ndamurarana donc arava muri couveuse araza mu cumba aho narindi iryo joro nyene ndamurarana après iryo joro turataha mu gatondo donc Kayisi nico gituma namvuga nzomwereka yuko ubuzima ni zero iragukura ahantu Imana ukivura none Savrinje nahora ameze gutyo canke nje nabandi gihangange ndi umuntu mutoyi nzomwereka yuko vraiment Imana irabaho kandi ishaka iragutaha ishaka irakuduza ishaka bivanye n'ingene wigenza canke bivanye n'ubuzima yakwandikiye so nta bintu byinshi nzomubwira ngo nagutwaye amezi 9 ngo naragize iki ngo nakurihiye ibi n'ibi on est obligé iyo wasamye ubishaka niwe yabikubwiye mu vyari niwe yabikubwiye umushireyo niwe yabikubwiye utari ico gisi we il a rien demandé so ndafise n'udufoto ntabwo nzomwereka udufoto ndambwiye uyu ni wewe raba ingene wasa uri muri couveuse aho urazifise ngaho nyene ya agani bikenewe sindazipublier kuko ziri sensible cyane ni izintu nyene ziwanje iyo shavuriye Imana n'amacu ndaziraba ndavuga sha Imana yadukuye aha na Kayisi iyo dukurana ngaha na so praise God. Wow. Chugiye ntihori wenyene kumwe n'umushinga ntaye bameze gutera cyane ko umushinga ntawe yari mu babo bantu nyene nabo bo bashikira abaganga bavugana ajayo kumuraba kenshi nta nyisho yarabifitiye mugabo akaza haguma dukomeza ari muri ni bon kameze neza arabifoto kako karahema kameze neza donc bikubeza ko indi poème idasanzwe nuko Imana iraguheza gerera kibondo kiraje murasubiye imuhira umunezero w'umuvyeyi umeze gute inyuma y'amezi 9 ugarutse mu rugo abantu bariko baraza kukwibarusa wisanta gute kuri iyo periode yo kumara une semaine tari kumwe n'umwana wawe yaratumye mara amezi 2 atamukozi nkoresha atawunyaramira hari kubera bijya iyo ndwi iheze utari gumana n'umwana byaratumye numva ushaka kunyaramira ushaka ko tugumana ingo mu gatondo sino ngo nturare inzora ziziga Greta ni bon uyo mugongo urawuzi w'abavyeyi biki nibiki ndamuraza jewe ndi bon namaze ajya amezi 2 konje bagwa ya maternité muri kukazi je nayimaze ndi kumwe n'umwana wanje ego narara nicaye muga vyarandyohera byaranduhisha muga vyarandyohera navuga ati it's fine ni haza umukozi mu gatondo umukozi yakora ataha meme banyokuru canke abagenzi banje babazi yuko bataha bakaza kwiriko ravuga ntacu nibashika 6h ndabaha umwana ace njyaho mugabo mwijoro nije nawe ego mva kubera nashaka kugumana kuza kwini poème idasanzwe hajya abagabo kenshi iyo yaramenyere mwijoro atangyase ateka ajya amatekanye kazava mwijoro byahindutse n'ivy'Imana yabahezaga ariko biba biri muri mutabanya rastabari byabibaje gute no gutangaza yuko ngujye umwana wanje hageze ntavyuka mwijoro ntarira mwijoro adashonje naho ndakubwira ko byanduhisha byari bimwe byo kwinyagaza nyene utegeza kumuraba kubera nivyo bintu twabayemwo naguma nkora ku mutima nkora ku zuru je sinaryama filime zose nari narazihejeje Netflix narate abantu nkumva no yandikira ati posta bishasha je nahejeje donc uko kuruha nuko naguma ndagacunga ndako gahema abavye bose numvise bameze guco uguma ukora koko karahema ukora ku zuru donc 6h yagera ameze gutya umugisha wa mbere Imana ihereza urugo ikuronka ikibondo ego tureke ivy'ubutunzi cyambere nibaza ko ikisekere ngego ubutunzi iyo mu mushaka kabisa n'ikibondo ego bikubiza kwine poème idasanzwe ndakene kumenya turi mu bihe mu kirundi kera baravuga ngo warashize mu bandi bavyeyi ngo warangize bakavuga byinshi cyane umwana yagize umuvyeyi ndakene kumenya kwibaruka kwawe hari cyo vyaguhinduriye mu buzima apart kuronka ico kibondo Kayisi tukamuronka kwisi kube kugira ngo hari ico hari byo vyaguhindura telefone ni byinshi gose iyo binakunda n'intambuko no yihinduka ugahindura ingendo ujya muratambuka nk'abamama so nukuri juste ubu ndose 10 000 wimire na Kayisi
ico ni cambere vya vrai ya kuko nacugira wigurire wimu umwana wawe kandi ni wakonsoma cyane gusumba wewe no ubu amasaha utaha ucutegeza guhindura direct kuko naho ubwa ngungana nigira ikinani ngo nkesha ubuzi ko mu gatondo ujya mutajyama naho utahiyo 4h menya ko umwana wawe mutegeza gukina umunsi wose kuko yaraye atakubonye so ntabwo uba 100% ubuzima subwi wawe byahinduye ibintu byinshi akazi nkora je négocie pour deux sinegocia kubera ngo jewe ndi mukobwa yabara yo kurya yabara yo kwambara urumva so handitse byinshi wowe menya ko byanditse byose kuva kuri A gushika kuri Z byose byarahindutse nta kimwe kitahindutse wow n'ibintu byo kuvuga ngo uri kuratembera kuratwara umuduga uraba prudent kubera uvuga ati no gonga atasigaye ari imfubyi byose birahinduka sinzi ntagire umuntu azo kubesha ngo kugira ngo biraho jamais hajya muri we niyo ugira ikintu niyo ugira ugwane niyo ugira ushwane niyo ugira kuguma wiyumvira umwana wawe azobimenya bice bigenda gute canke nk'umuntu ugira icomba nkakomereka ngiye muri zingwano z'abantu canke muri imihane y'abantu nzomusigurira ngo bazomusigurira ngo mama wawe ngo yapfuye ngo akagira iki donc byose kuko d'ailleurs ntabari moi ubu jewe mu buzima bwanje c'est lui c'est mon fils rien d'autre nakuno mfasha dugakomera amashi yo mana itanga ibibondo ya iragahurira atanga ibibondo iragahezagirwa irakakongera n'ibindi aho umuntu yarubujura ari geno bana mana ndaguhezagiye tellement ukora ibirenze Tero ubisigara abakenyezi iyo bavyaye bavyohewe bihora bishikwa isaba ati uzu nk'ubushuri nawe naje n'abana batatu amahasa abantu banzi bandaza bashaka amahasa muga panu nzoyibwira byari nzobubwira ati harageze niko biza kwinde poem dasanzwe uko uratubwira rero nuko urabandanyije ko ufise umwana nivyo rose ukora bijanye na evenementiel n'ibindi byose byarakoroheye ko kenshi na kenshi abantu bari muri entertainment iyo bibaruse bigoye ngene babandanya urugendo ivyo bari basanzwe bakora neza nkuko vyawe bon uragabanya ntubandanya kuri kakariro nga ntubiheba nga ntubandanya kuri kakariro yego ngaje naciye mpezagirwa mwana wanje kuva uwo munsi tuva muri ivyo bitaro ntiyigeze agwara gushika ubu za nkorora ziba zadutse ya magripe aba yadutse yego niyo uvuga ati ni periode yayo ni epidemi yayo sino kabisa numwana nyorohereza si wa mwana uvuga ngo utiriwe muhira ngo yirirwa aragorana si wa mwana uvuga ngo yama evenement yacu ari mu gatondo ngo ararayicaye aba ariko baramusanga ararara bagora yavre gaya hirahira akaba ari umwana akubagana atajyama mu ijoro nibaza ko mbana nabihebye kwini poem kwa kundi ahantu teba mbona umengo ngo umuntu arire nahatswe ngasindera kuri kamera jewe yanagure tuzimye kamera nuko twatugarutse kwini poem bidasanzwe hariya bavuga ngo umuvyeyi yibaruse naho tubaga ngo turavyara cyane biko biza kwindi poem bidasanzwe urukundo nakagwa kakuki gatemba mu maraso gatemba mu mutima kagatanga intumbero y'ubuzima uwo numuririmvyi yitwa Romeo muri Etoile du Centre yabiririmvye kandi Imana niyo yatanze urwo rukundo inyuma y'imyaka ingahe nka couple y'akarorero so tubona bari mu cyace wawe ngo habaye divorce ubiriza ibyo twarabihejeje ivyo bibazo twarabihejeje uhetse bagene kumenya bica bigenda gute divorce bica biva kuki nama ndabivuga Gael uko bitangura niko bishobora guhera nkuko bishobora kubandanya so ni bibiri birashobora kubandanya cyangwa bigahera twe byarahetse iyo umuntu agize divorce kuri mariage iyo umuntu agize mariage haraba komite itegura urubanza ariko kuri divorce nta komite turabona y'abantu baza kugira bategura iyo divorce igi biri public ya komite ya mariage biri public ngayo na komite ya divorce wewe waragize komite ya divorce oya si komite ni inama haba murabanza mukabi kujya mwabahamagaye mu banonsa ko mugira mwubake abantu nyene bo bari proche niko muhamagara mukababwira ingorane bagahanura ku buryo nyene badesida ati urazi rero byasi
kenshi na kenshi baravuga bati ku munsi wa mariage ati mariage nimbibaye umenye ko umuntu ubabaye cyane wa mbere ari shetani kuko shetani risingo kandi urabizi ko atamudemigira ubizi gute yo irisingira boshe yonyene nore ndakubeshe none nico gituma ari itera mu divorce ndakeneye kumenya kenshi na kenshi twakuze ino community yacu aba barundi bagwanya ikintu cerekeye divorce biba byoroshye gufata ingingo yo kuvuga ati aha ndavanye nuno mu twatse imbere y'amategeko si nivyoroshe kandi uzuganira n'abandi bose nta numwe aza kumbira ko byoroshe ntivyoroshe kandi ntibiryoshe bwa birinze biba ukavyiyumvira rimwe kabiri gatatu kane kuko ari abavana bagasubirana ngakabona wewe nta kintu na kimwe cyo gupfa musubiye ko musubirana shubiheba nyene ukareka kuvyiyumvira ariko si satani mbiko kimubeshera satani mese yose ese uwo mugizi wa nabi kubera ko no nani hari ibintu uvamo ukaryoherwa kuva umunsi utari bwiye rusura kuryoherwa we kuvuvana n'umugabo wararyohewe gusa uko wararyohewe gusa uko waruryohewe tuvuge en général yego kuko jewe nta divorce là tuvuge en général bisigura ko ufise n'agatima byumva reka ndabubwire kwanza siko si je gusa ndanabivuga kandi n'abandi bazobikubwira nta bantu barubaka imyaka 10 bakavana ukumva yasogira indi mariage umugabo ari kwiyo n'umugore ari kwiyo kandi bararyohewe muri zo ngo bagiye mwapa none satani ni imana ugwa mbere rwaranse iyo myaka 10 barara mu marira yawo umugabo yawo umugore mugabo kuva bavanye umugore aryohewe kundi mugabo umugabo aryohewe kundi mugore none wumva yuko igabito birashika tukihenda imana ntimanuka ati Gael ndagutora ukuboko umugore wawe n'uyu nitwege twibwira nitwege tuvuga ati n'urukundo nitwege tubona ngo harageze so harigiye twihenda harigiye imitima yihenda rero si miso si satani mbwa harigiye ari satani 80% ni satani ni ari satani mukaca musenga urukundo ruratsinda totard rero umugabo si jewe je suis tellement contre y'abantu baguma bavuga ngo satani yarabateye ngo yaragize mubizi gute mubizi gute ko atariyo yatumye twihenda tugira y'amariage ubunye imana ivuga ati no wona naguteguriye nujya nawe wona naguteguriye nujya sinaguteguriye kwa murara rubabaye sinaguteguriye kwa muri ko murashwana vana so nta numwe abizi so ahubwo wowe uvuga ati ishaka ry'imana riranguke ariko kutumvikana n'abantu vyaramyeho natwe abavyeyi bazi twarabona nibabe imizi yose batweye rero nibo kandi baratureze kandi niko mu bigeneralize hari abavyeyi byanse hari abavyeyi byanse bakavana hari n'abari ko bavana ubu abana babo bafise abuzukuru baba mama bafise abuzukuru ugasanga ngo après 30 ans de mariage ngo baravana kibaza ati no n'imyaka 30 mwari mwarihanganye mwari ko muravugana neza byagenze gute yo bakaca babwira abana ati nimwe mwatuma tugumana kenshi na kenshi harakunze turi mu gihe hari ivyimviro bitandukanye na cyane biko biraza biva hanze harimo n'iki kintu ca emancipation de la femme hakajamo n'ikindi kintu cingene umugabo n'umugore bangana abandi nabo bakavuga ati buya ntitubeshanye turi mu gihugu kirimo patriarca ariko vyongeye umugabo n'umugore baruzuzanya kenshi na kenshi singovye kuza mu ivyo vy'iwanyu cyane ubwo iyo umuntu ariko arafata ingingo yo gufata ingingo ya divorce aba ari ingingo yoroshe ntiyoroshe kuko ni ikintu wiyumvira rimwe kabiri gatatu kujya wiyumvira mariage urarukanura wiyumvira ati uyu muntu ngira ndongore canke ngira njeko niko na divorce imeze urayiyumva si ikintu uvyuka ngo je veux divorce ni vy'abazungu sino divorce ni ikintu wiyumvira 1 2 3 4 5 kuko ni signature nka kujya mu sinya muri etat civil si ikintu ngo ndakublotse jare nka copine wawe nk'umunyene ukaca umwandikira ngo uramuhevye suko igihe tubona imbere twumva yuko Greta ntakiri mu rugo twarabonye atano kwezi kwaciye twarabonye ikiganiro kidasanzwe mwakoze muri abiri kiri mu rukundo rudasanzwe cyose tukavuga ati gamala yaje icyo duha tugakunda na Greta n'umugabo n'umushinga nawe wiwe burujya mwanya burujya mwanya sete ndakeneye kumenya imbere y'ukwezi kugira umuntu divorce twatubona ikiganiro kiri mu rukundo karujya benshi baravuze bati byaba byahindutse ku munota wa nyuma cyangwa mu rukundo nyene tubabona abagabo n'abagore barengana baradufrapa hari abafrapana n'abavuga ishukuru kiriya gihe rero bivaye imbimaje twebwe ivy'ukuri kandi twebwe ko batubaza beaucoup plus ku kazi nyene dukorana ntabwo batubajije urukundo rwacu agira urukundo rwarayumbayumba cyangwa rwari rumeze neza
duhore ico nzi gwarahabaye wow kuko ruzokwamaho no kwamaho sindi mu bantu bagize mariage kubera agakuku kubera imyaka kubera abantu bako baragira mariage ncanke ngo kubera nagize mariage kubera urukundo donc gwarahabaye nakubwiye ko urukundo ari akagwa kakuki ndakeneye kumenya kenshi na kenshi umuntu arashobora kwiyumvira inshuro zitatu zine kugira afata ingingo ya divorce ubwo Greta niyo yarihuse gufata ingingo ya divorce na cyane ko hari yakirikara gifise n'umwana wawe cyane ndakwishura kubera ko pour le moment ni ikintu kiri personnel ni ikintu kiri personnel sinovuga kuri kamera ngo ndabishaka cyangwa sinovuga kuri kamera ngo sitabishaka uzovyumva uko wumvise ibindi nabikubwiye n'ibindi uzovyumva uvuga ati yanyishu yarabishaka cyane yarabishaka hari amakouple menshi usanga yashwanye ugasanga umuntu afashe ingingo ya divorce rimwe na rimwe ugasanga mu nyuma yayifashe umenga yihuse ndakeneye kumenya hama mu nyuma bikako basubiranye bivanye nuko umwe ariko agara ku wundi ko sivyo bihora bishika kuri Greta na cyane ko duhora tubona kenshi baba bari kumwe n'umushinga ntaye wiwe benshi bakavuga ati abantu none ko baberanye babuze gute ngo basubire kuryama kuri memory conjugale icambere mbere nshaka kwibutsa abantu turafise umwana duhuriyeko mbwe bata mwana hari ndatse kumwe wese bari mu vyiwe ubone condamné yuko biba bitaba one condamné yo kwama tuvugana so bashaka kuba mutesa ku vy'ubuvyeyi ivyo banyu byarabananiye mbwa kubera umwana hari muragihuriza ko cyane ibintu vy'ubuvyeyi muragihurize ko gose kandi muracumvikana gose mugabo cyane byarabananiye mama wacu nabo nyene ha mu kibano canka abandi twabona umuvyi asa n'uyundi kiya gihe sinzi ko vyahindutse wasanga harakantu umuntu abika akavuga ati jewe ngaha umwana kurane affection utrafisa bigeme benshi ubatifuza kugira mariage bivanye nuko hari divorce nyinshi cyangwa bivanye nuko mu makouple yabo imbere ko bagira mariage bahemukiwe cyane bakabona yuko kugira mariage takinuki gifise bifasha takene kumenya bwa bigeme babona umenga nivyo ni decision zabo na mashwa yabo kugira mariage naco bikimaze kubwa babwira iki wewe nk'umukenyezi shagaye ntaco mfite cyo kubabwira kubera ntibaragira n'uburaro nk'uwawe uko mvuze ngo ndico ndababwiye bahabaje mwibarabara kurondera hamwe nogira ngo mariage iraryoshe havaje mwibarabara canka kemera babandi bose bamudraga kandi hamwe no mubwira ngo birabishe genre ntaco bimaze iyo havaca hebana bariko baraburondera so ikintu cyonyene nshobora kubabwira uwa wazoza si tu es destiné kuba mu rugo nawe uzokwiza imyaka 40 50 wabazoza mugabe igikuru wewe banza wikunde wiyubake umenye ico ukunda umenye ico wanka unabe mu munezero kuko tu peux pas donner ico udafise Jesse ushobora gutanga umunezero atawe fise ushobora gutanga amafaranga atawe fise ushobora gutanga umwanya atawe fise uko ari umuntu hari amashwari atandukanye hari umuntu akubwira ati nega Greta je nogira mariage gute du lundi au lundi nkorera ruguru n'abanyagihugu nkora muri ONG cenza ngongira mbesha umuhungu w'abandi ngo je nzomuha umwanya kandi naje watawe fise urumva cyangwa umuhungu uko nyene sindaronka amahera yo kuriha n'inzu yanje sindaronka amahera yo kwibeshaho gufungura gatatu ku munsi umbesha ngo ngire mariage iraryoshe no banza wewe nyene wironderere wewe nyene muri wewe wumve kuri en sécurité wumve kuri muri bonheur wumve yuko wumve nyene yuko ufite ico utanga kuko nta muntu yabayeho nabi gaye tuvisha ukuri cyo gituma wumva abakouple menshi wumva nguriya mugabo arakaze nguriya mugore nisheshe nguriya mugore avugira hejuru nguriya mugabo arakubita umugore none wewe yokurira muri famille papa na mama bagona misi yose yokurira muri famille papa atatanga rasyo niyo exemple afise niko yabayeho niko akuze tuza kumubwira ngo ugira umweduke Gael utegeza gutanga rasyo Gael utegeza kunkunda Gael utegeza kunsohokana atavyo yigeze abona aho yigeze abo jamais mugabo turafise droit turafise twe kubivamwo turafise twege kubanza kuvyibya atanwa bitubwiye je ndimo nakuriye ahantu dukenye ndafise kuvuga ati je nta mwana wanje azoparayiza avyo ndimo nakuriye ahantu mama avugira hejuru atuka papa atamwubaha ndafise je kuvuga ati no
reka nigenze buhoro mu bantu kuko ninashika no muri urwo rugo nzomenya ingene bafata abagabo mugani naguma naza ngeso naguma mbona aho mbaye aho abavyeyi nta muntu atanga ico adafise so nama wewe ico no babwira ni kimwe uzotanga ico ufise yaba amafaranga y'umunezero yaba urugo gwiza yaba uruki ntavyo wigirayo ivyo ngenda nta nakimwe wigirayo Abantu benshi twakuranye ibiganiro barakunze kuvuga ko impamvu ya divorce kenshi na kenshi mu vyatumwe muri vyinshi vyatumye batihanganira kuva mu rugo kenshi bakubitwa nawe warakubitwa nimba narakubitwa muca mushinga urubanza nimba narakubitwa muca mushinga urubanza nimba ntakubitwa nawe mava muca mumbwira nawe wavuyeyo kubera iki ngo kubera ngo bavayo ngo nabakubitwa gusa so ni hari ama question umuntu yigumizamwe hayo ni ibintu tureke no kuri televiziyo hayo ni ibintu ntobwira umuvyeyi wanje tobwira umuvyeyi wawe ego kubera iki kwiki ndamuca umutima canke kubera iki ntibikenewe hari ibintu umuntu wese wowe gahera uko uteye uvuga byose wewe je ndabivuga jewe ni imana yanje nta wundi hari ibintu nigumizamwe ivyo rero turagusavye ntuvyigumizemo iyo umuntu agize divorce kenshi na kenshi hari abantu babona umenga iteka ryo ryamuvuyeko ugasanga n'umuntu atahora mwubaha ukasigaye mwubahuka ugasanga umuntu yahora muvuvwa yasigaye mutitwaya ukabona umenga ni umuntu aciye aba umuntu yoroheye bose kuronka ubu nawe vyoba vyaragushikiye nivyo vyaranashikiye n'ubu biraba tu vois turi abantu tuja ku ma projecteur menshi turi abantu tuja mu biteramo turi abantu sinoba ngo turazwi ariko turazwi gato gashoboka basanga umuntu araje arakubwiye ngo ndagukunda ngiye abantu ndiko ndabibabwira ngo ntibabitahura kuko barabambwira ngo ujya ngo byananiye kuko yubaka so ukacume ngo turi ndavuga gute cyo naco tumaze ako kantu vraiment rimwe karambabaza mugabo jewe handi kaca kambwira ati uwunza aranzi birababaje byafabase byambwiye umuntu tutanazi nani ariko arandika kuri Instagram ndagukunda rimwe ntashobora kubwira uri umukobwa nigira akakarorero tu es forte tu es bien uvuga ati uramotiva uragira iki uranyeспira ngo mbwa yo ndikunda bivuga mu bantu ngo baca bansamira hejuru Greta byananiye ko yubaka so nkeneye kumenya ikintu kimwe kubaka ni diplome cyane kuvyara ni diplome kubera ko nibaza yuko d'abord je ndaryohewe ko kibatiyumvira ati mbega araryohewe ko yabigize bijya mbega arababaye ko kibiyumvira ivyo nakoze twande tumenye impamvu uwo muntu yakoze ico kintu turabona abantu bako barasara mwibara ukibaza ni mayibobo ukibaza kumbe ntuzi ngo atari amashuri yamubanye menshi ntuzi ko atari amastress y'ubuzima izi ugorugo yavuyemwe mbere urazi ko yakubitwa misi yose urazi ko yatigeze aryoherwa urazi ko yagiye yatanga urukundo arabavyeyi wowe urabizi mbere ko ruvamwe urazi igituma ugasanga umuntu akarimena umutwe yumvira ubuzima bw'umuntu je ndakunda kuyumvira jusqu'à yararyohewe imbere ko ndamujuje nimba ikintu cyo kiramuryohera kubiki je ndinde kugira ndamujuje so ako kantu karababaza rero abantu batuma urutoka abantu kuko hajya on espère beaucoup kandi hari n'abandi bidakeneye ko twinspire si titre izotuma twinspire abantu nivyo dukora nivyo tuvuga twinspire abantu nk'umuntu ntaco de nararuciye mu kandi mfise umwana nta bagore m'inspire à 40 ans batigeze baniyumvira mariage so sinatse ko mariage ayo tuma ndakwinspire cyangwa ngo divorce ngo ucumpeba ngo ntusubire no kunyumviriza ndashobora gutanga none busibisi ikiganiro ndamukunda mvuga urukundo naba nacumburije imisi yose ndacarufise kandi yego hari umuntu yambwiye ngo nange uraronka ivyo uvuga wewe ngo waruvuyemo Nibazi ko ngaho umutipe urusukamo yorutura umubeha nibazi yuko hari ingo zikikomeye kubera jewe nibazi yuko hari abantu umuntu ambwira ati nukuri urya muhungu nasanze ndamukunda kubera wewe nukuri urya mukobwa nasanze ameze bon kubera wewe igasi kuvuga wewe byaranse ngo n'abandi biranga jamais donc urumva no juge personne kuri titre afise ni nkuko ushaka gukunda umuntu akabe afise titre nziza abana amashuri meza umugore mwiza yamasa neza umugabo yamasa neza bama bafatanye ukuboko mu rugo batavugana none abo nibo tuba tukeneye ko akarorero kweli kandi uzi ko yamari kararira ukatuja kumwemera ukatuja kuvuga ati bya mudamu vraiment
arabegwa asa neza yama muri salo umugabo bamufata neza ninde bikubwiye rero tube dushaka ngo bama bari kumwe ko bama bafatanye ngo basohoka muri restaurant ngo basohoka muri ce vendredi atazi ko imbere y'umuryango mwese atazi yuko muhira ivyumba biri separe uravyumva ukacuza ngaho ngo uyo muntu niwo yo conspire nawe yaraboze mu mutima twe dushaka kumenya rero kiri mu bantu apana ngo ikigize ico akwereka ko namamvuga je ndakwereka ikintu ushaka kumenya uko ndabishaka hari abantu batari kumenya ko twanatandukanye hari abantu none wumva batari kumenya ko wagize divorce yego kubera iki munziri yaje so bimenya mu gihugu cyawo turi mu gihe rimwe na rimwe usanga n'abagabo bagoye kubaho na caca n'ingene ubuzima butera bumera bisaka umwe wese afata ishaka agira ishaka agakora cyane ndakeneye kumenya biroroshe ko umukenyezi akura amaboko mu mpuzaga akiteza imbere bitwara ikiguzi kingana gute kinini kuko twege umugabo avyutse akitegura akagenda gukora ivyo atwara mu mutwe sivyo umugore atwara mu mutwe sinkunda no kumva abantu bakunda kuvuga ngo abagore bakunda kugwana ngo turangana n'abagabo no turangana mu madroit ni kuvuga jewe ntihongirira nabi ngo sitakwitwarire ngo kuba ndi umugore turangana mu madroit ico bakorera umugabo ico leta ikorera umugabo nico ikorera umugore gusa haraho tutangana haraho naho tutazopfa tunganya numva ni kuvuga mushira mugani tungana kuko urugo rutagira umugabo ruraboneka urugo rutagira umugore ruraboneka umwese muri hall yiwe mwese muri hall dukora bimwe deje so cyo warumbarije ngo umugore gukorana inguvu ngo bimeze gute bimugenda gute twege dukorana inguvu zibiri kandi mwe mukoresha imwe bashike bantera amabuye twe dukorana inguvu zibiri donc yo kuronka aya mafaranga abagabo bifuza no gutuma urugo rwacu rumera neza canke ubuzima bwacu bumera neza canke uwo yiga ashaka kuriya minerval kandi ca kabiri tukagwana no kugira abantu ntibatugaye dukora 2 fois koresha inguvu zibiri inguvu zibiri inguvu zibiri uratubwiye ikintu ati dukora kugira ngo abantu ntibatugaye kuko urumva wihenze ukagira ikosa n'umugore sinanababwiye mugabo umugabo c'est très normal kweshwa c'est très normal mugabo umugore uzawumva ntavyo bari gushobora donc dukora 2 fois rero sinumva umugore aguma ashaka ngo inguvu deje uradifise warazivukanye naturellement Imana yaziduhaye maboko igihugu iya kubera iki kwiko umushaka kugwana umugabo yavyara ari wenyene papi ni 1% aho uzosanga umugabo ashobora kumanaginga urugo umugore adahari amusigiye abana batatu umugabo ni bamwe bacu usanga ngo bagiye gura mariage ego n'abagore barayigira sitavyaza warapfakaye ako ni 1% abagabo batagira mariage kuko akubwira ati bajya bana n'indazo baraba mugabo wo umukenyezi bashaka kubibamwe imyaka ukajura abana bane batanu mugabo ahari biriko biza kwindi point idasanzwe turi mu gihe harabigema babona umenga umutipa taruhara afise mu bwiza bwabo vyotuma bavana ariko harabavuga bati Imana yarageza abakenyezi kuko ni bamaboko igihumbi umukenyezi arashobora kuba hese umwana hama karima umukenyezi arashobora kuba ariko aroza umwana imbabura itetse irikura tokotariya umukenyezi akora ibintu byinshi mu mwanya muto ndakene kumenya uvyakira gute kubigeme canke abakenyezi babona umenga amafaranga bakwiye kuyakura mu bagabo ndakunda kubivuga umwe wese na shwa yiwe y'ubuzima jewe nyene ndashobora kuvuga ati sinzosubira gukora ngira nshire kuri liste abantu bose bankunda bazoramamaye nigume niryamira ni shwa y'umuntu gushikaho wewe wumva yuko ibintu urimo bitabaho ni gushikaho wewe wumva yuko biraryoshe gukora kuko abantu ba genda umuntu nakunda kuryama nakunda kumva yuko ataco ndiko ndakora hari n'abandi bakunda kuryama bakunda guslayinga
mwese nashura yiwe gusa mu rukundo muzanye ivy'amafaranga biragoye kuko biraryoshe ko umuhungu dukundana amahera kuja muri salon amahera kuginzara amahera y'impuzu ariko se bwo ko atari match ndamuheba kandi mugabo kuba utayafise n'ikimwe kuba utayarondera n'ikindi ese nakundana n'umuntu atarondera ndashobora kubona ko wirirwa mwibara wirigura ati gite kandi utayaronka uwo ni bon utayampaye novuga ati mugabo wirirwa uryamye d'abord ntitwanamenyana l'homme idéal barakuze l'homme idéal kuri Greta abameze gute l'homme idéal wanje ni hard worker n'umuntu akora n'umuntu akora kuko aguma yiruka nka Francine niyo sawa n'umuntu akora kuko n'umuntu akora kuko oya simamemwa ngo n'umuntu akora gusa n'umuntu akora kandi akampa umwanya ivyo bintu biragoye mugabo ukora gutuma umwanya n'umuntu akora kuko naje ndi umuntu nguma nzana amadiri urazi gukorana n'umuntu mukundana nk'ibyoshye Byo sana ya la la we nzo kurondera copine gagira ama interview nzo muragira na internet agare ku kamera uwo musaza umurungi umusaza atari wawe urabigere biryoshe biriko biza kuyindi urabigere biryoshe biba biryoshe cyane sana biriko biza kuyindi point bidasa era wavuze ngo ngura umutipe ngura umukobwa ngo wifuza ngo umuhungu ngo aciye ubwenge ngo akora akazi ngo aja muri gym ngo afise ngo 6 packs ngo hama ngo aguha nakanya ngo wa mukobwa we ngo ndakubaza ikintu kimwe ngo ivyo bintu ngo byorundanira mu muhungu umwe gute ngo umuhungu ngo ajya gukazi ngo arwanya gute wa gym abantu bakorani baja muri gym mve nikibazo bajibita abantu bakona jora ko abdomina zaje ko tikita ico gituma urayibona la umuntu ari managing araronka umwanya shaje no wambira ngo urabuze umwana kubera ngo umwanya kubera akazi shimira Imana ashaka ko Imana yaguhaye umubiri wakira neza ivyo kurya haba bisigaye tubireka ivyo tuba dusa n'abasozera hari umwigema ariko aradukurikirana hari umumama ariko aratwumviriza hari n'abadivorce bariko aradukurikirana hari n'abana bariko aradukurikirana nkene umwe wese umuhe message we yanyuma yari kenewe ico sigarana muri kiro kiganiro reka mbere ku umwana do umwana deja aciga umwana w'imyaka 15 ntazi ico azoba ari mu myaka 30 kuko jewe ko nari meze kuri 15 nsikomeze ubu ndegereje trani habura mezi sivyo narishaka donc kuri 15 no guhanura ko wiyiga uje mu bintu byose bishoboka kugira witore ntihagire umuntu aza kubwira ngo igiki kora iki ja mu bintu byose wumva byose bikubira kuza mu mutwe sauf bibi ha umukobwa nawe yamaze kwitora nibave mu nzu ufise amahera ya bus ubaza umugenzi tigare korera interview uzi ko yama muri ville uzi ko yama muri ville nje shaka gukomenya uno munsi umuntu uzi ko akora ko turafise abagenzi bakora turashobora kuba turyamye muri nabwo dufise abagenzi bakora none gashawe nawe uzoronka ko kazi uri mu gitanda ese ndi wa muntu ngo ngira motive ngo kora amaboko mu mpuzu oya jewe umbarira hondi ngo dutigitane ndabikunda sana kuko ubuzi ko hanaciye wabonye twaganiriye nta ushobora kuba watanye nimero yiwe wabonye aho nagiye gudepoza kamarchandise nawe ejo uzoza kugira la même chose niyo je gutarambwira tujana uranyomenya mu muso tugenda ubunyene none umukobwa kandi yiha umwanya wo kuvuga ati ndiki nkundiki ukiri umwana uri kurabirondera mugabo hari imyaka ushika na 20 ans 25 ans aho uvuga ati nagitoye pe hama kandi ubeho uryohewe kuko iyo myaka kenshi ntuburaja mu rugo nkuko nabivuze uzoja mu rugo wiyizi uducukunda nico wanka ufise cutanga wagumye uvuze ikijambo ngo ubeho uryohewe ngo ugwanye ikitwara umunezero wawe iminezero y'abantu iratandukanye hari umuntu ari inyama yumva aryohewe hari umuntu afise umutipa muha bizu yumva aryohewe hari umuntu wiki wita umunezero n'igi jecho nita umunezero jecho nita umunezero nuko nja mu bantu ntashobora kutwenga je ndakunda abantu ni nko kubabaje umugenzi wanje turabipfa je nkunda abantu no ikigize abantu cyose je ndagikunda ntubabaze umugenzi wanje ntubabaze umuntu twegeranye kandi ntumurenganye kuko ibisigaye ntaronse no musi nzoronkeje twashwanye n'umutifu no musi tuzosubira nejo twagize gutyo
mugabo ikintu je kinkwana umunezero kubona abandi bababaye je ndashobora kubabazwa n'ivyo wundi nanje naraye mbabaye kandi yose kora nkunda abantu ndakunda no kuja mu bandi ndakunda kuja mu blague ndakunda urusaku nama ndabivuga urakunda urusaku inkuru be nta rusaku rwanje baragu nambwiye ko ufise inkuru nta rusaku rwanje baraguza nta rusaku rwanje baraguza je sindagumviriza ngo kubera ntuvuga umuntu dutera inkuru y'ivyabaye apana ibintu uri kura invent nk'umuje kumbwa ati ingo ndakubwira ibintu vyabaye je muri ville yo nzandiruka yego aho wenda kurose ndakunda abantu n'umunezero wawe sawa abamama nabo nukuri babandanye baduha akarorero keza abo vyakunze babandanye baduha akarorero keza birababaje umumama aza kukubwira ngo ya uko zubakwa ngo kugira iki kandi nawe aziko ivyo bintu vyamunaniye uravyumva nta kintu kibabaje nko kubona abamama bakera aribo bakiriko baratwigisha ngo niko zubakwa niko ngo bimeze ngo umugabo tegeza kugira ibi alors ko ari twege twahaguruka tukavuga ati non assez umugabo ushaka ko ndagufata uku nawe mfata uku mugabo je ni nakura nigisha umwana wanje ati mafiye umugabo nuko nta mugore azopfa aryohewe mu rugo abadukuriye abakurambere nibo bashaka bo bihindura nibo bashaka bovuga ati umugore si wo kurira umugore si wo kubabazwa umugore si wo kudeprima umugore si wo kugira iki umugore ni wo kuryoherwa umugore kuko aca afata n'urugo rwiza kubera aryohewe n'urugo rwiza n'urugo ruraryoha donc sinibaza ko ari umushinga naho yifuza umugore yamafunze isura sinibaza ko ari umushinga naho yifuza umugore yamatazi byarimwo bose baba bashaka urugo ruryosha rero bituvako abo bamama vraiment n'ukuri bahinduke abo muri za brada shaw ugasanga umumama urazi neza ko kubitwa misi yose mugakabona ni wari imbere mu mpanuro kabona ni wari imbere ngo abagabo ngo ashitse ngo ucufukamo ngo ashitse ucawoza mwigisha go wenge nubayeho mubwira ati kugira ibintu biriko birambako bitazokubako uzugira kuno apana ngo niko bimeze ngo ashitse utegeza kunama ngo kubera iki nawe wedeshura kwikuriza nawe wedeshura kwikubabaza twe turekare kubeshanya aba mama ameze gutyo pepe bihinduke ariko uwawe umuhungira ke udari ufasha shetani kugira ngo bigende nabi mugabo bon si ubu nidufise abakenyezi bahinduye abagabo babo bari brutal bari bameze nabi hakuri bavuze ati je kubera affection mfitiye abana kubera nifuza yuko nanje uru rugo Imana yandikiye umugabo yarahindutse n'amarame ndakira ngo umugore ni wahindura umugabo nivyo ndiko ndakubwira gasimvuze ngo bahanura abantu ngo kubivamwo ndiko mvuga amubwira ati iyehe khiba habaye iki Navyo iyehe khiba habaye iki hama habaye iki haca habiki apana kumubwira ngo niko bimeze ngo abakubisura tekana weka atamubwira ati uzobanze mwicarane muvugane mugira ibikini gani bizo bisubire jewe niko meze nitwumvikana apana kubesha birababaje surtout yari na mama wawe rero uzinge nabayeho akaraza kukwicara iko acumuga mama please cyo abakobwa benshi batako barazuba kubunye kuko barabona ivyo abavyeyi babo babayemo rero abo buhindura nabo mama bo hejuru niwe bazofasha twege inkumi ngaha ha mu divorce nawe yihangane bitakunze bizokunda handi Byarase kwa Drizzy bizokunda kwa Drizzy why not c'est pas la fin du monde kandi suku cha wihebura suku cuvuga ahgo c'est le moment rero nimba vyanase imbere c'est le moment yo kucuvuga ati vyankiye reka niko sore canke naho reka mpindura aha ina Greta kwizera KG mucongereza KG suramo KG gatatu Greta KG Queen poem naje nitwa JG akunda abbreviation Queen poem idasanzwe Urashira mushiro